Ndiniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Abari nga mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose ko ari zitanu mu ndinganizo nshasha, abadukurikirana bari mu bisagara bitandukanye, abadukurikirana bari mu bihugu birereye mu karere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Na makuru tuzagaruka kuri byinshi bitandukanye cyane cyane kwa biriko biravugwa mu gisata ca politike be no kubategetsi bagiye batandukanye. Ni mugiye kwigerekerezo ya mbere rusama uyu mwaka wa 2026 President Ndayishimiye yahaye agashimwe umukozi wa mbere afise umwete mu Burundi bwose. Uwo nta wundi ni umukenyezi wiwe Angelina Ndayishimiye. Aho hari kuri stade Ngoma Igitega, aho hari ko himbazwa umunsi mpuzamakungu wahari uburenganzira bw'abakozi. President Ndayishimiye yarahaye ubushimwe abagabo bane n'umukenyezi umwe babaye abakozi ba mbere bakarorero mu ntara zitanu zigize igihugu c'u Burundi cyose. Mu kurangiza acagashimwe rero umukozi wa mbere arushimwe abandi bose mu Burundi ariwe umukenyezi wiwe Angelina Ndayishimiye. President Ndayishimiye sivyo gusa kuko yanamuhaye urupapuro rw'iteka ambulance be na Rusehabaniha. Hari aciye amezi abiri gusa Angelina Ndayishimiye hawa kandi gashimwe nk'umukenyezi w'akarorero mu Burundi bwose, aho naho hari kwigenekerezo ya 8 ntwarante uyu mwaka wa 2026 ku munsi mpuzamakungu wahariwe uburenganzira bw'abakenyezi. Kwigenekerezo ya mbere ukwezi kw'indwi umwaka wa 2023 President Ndayishimiye kandi yari yahaye Angelina Ndayishimiye umudari w'iteka wa mbere uhambaye mu Burundi bita Le Grand Cordon. Kugeza ubu uwo mudari umaze guhabwa Angelina Ndayishimiye wenyene ku ntwaro ya President Ndayishimiye be na General Arengiyome Bunyoni hamwe n'umwisireto na General Adolphe Nshimirimana bawuronse ku ntwaro ya President Nkurunziza. President Ndayishimiye kandi yanagiriye ko atangaza ko Angelina Ndayishimiye ari ina Burundi. Naho Varisto Ndayishimiye atiyambitse umudari canke ngo yihagashimwe, yatangaje ko Burundi bwatanguye kubakwa mu mwaka wa 2020 aje ku butegetsi. Sivyo gusa kandi yanavuze ko nawe nyene ubwe wari umukozi udasanzwe mbere ngo n'umugambwe wiwe werutse kuvyemeza mu kumugira umukandida wawo mu matora y'umukuru w'igihugu ye mu mwaka uza w'2027. Sivyo gusa kandi kuko benshi baravye uyu muryango w'umukuru w'igihugu no kuvuga umuryango wa mbere mu gihugu, bamwe baragize bati imyaka 6 baje igihugu ibintu biguma biyangara none ngo ihindi imyaka 7. Imyaka 6 igihugu kitagira igitoro ubuho vyayangaye gose. Abantu baratabaza ahantu hose. Imyaka 6 duhenda ngo kigira kize ngo kiruzuye gafise ubwata kwiye muri Bahrain, ahandi agatama kosa ku banyagihugu ngo nibo badakura ngo turonke amafaranga mva makungu. Bamwe bati mbega none mu myaka y'imbere yiwe igitoro cava hehe? Ese abanyagihugu ntibarabo nyene? Igitoro kitabuze murembarigo no mu ntambara bigenda gute ngo kiburubu? Ngo vyahereye mu bukunzi bw'inda, aho uyu muryango wategura kwigarura ibisata by'ubutunzi bitari bike harimo n'igisata c'igitoro, bagahagarika ishiramwe ryari rimenyerewe kuzana igitoro. Uyu muryango ngo urondera gushinga ijyawo. Ndayishimiye asezerana k'igitora cifatiye mu minwe ngo kaba karabaye. Bamwe bati ese bizoguma gutya? Baba abasendede FDD baba bandi barundi wumva ikibazo kiguma kigaruka. Mu yindi myaka 7 igihugu ngo bazoba bakigejeje hehe ga yemwe? Buri kanyuza wumva ngo ubu rero bigiye guhinduka. Ngaho mwampendeye narize ubu ngiye gufata ingingo. Abakozi ba leta badakora ubu birahindutse. Imyaka 6 iraheze ngo baduhenda ko buri mwaka bigiye guhinduka. Ariko buri mwaka umwina wongerekana, amatungo y'uyu muryango niyo yongerekana buri mwaka ku rugero rudasanzwe. Amagogo y'abarundi nayo akigwiza inshuro nyinshi. Nta kibazo na kimwe gitora umuti. Abanyuruzwa bo baguma banyuruzwa n'inzego ziperereza. Ubukene mu miryango buguma bwiyongera kugezaho umukuru w'igihugu wa nyene twenga abakozi ba leta ko abahembo busa, akarenganyo kagoma kongerekana. Amabohero yuzuye abajejwe n'abahejeje umunyororo, n'abahejeje umunyororo batarekugwa. Urwankogo ruguma rugwira mu gihugu. Iperereza niryo yihemba imboga z'urwanko nka Murundi Cakenge. Abicanyi baravyigamba ku mugaragaro nkuko Shabanene mubona herutse kubikora. Demokrasi ngirikira hambwa burundu.
perezida atanguye kwivugira ko n'amatora adakenewe. Tugezaho umushikiranganje agandagurwa ntagire n'amatoza kogwa, ijambo ry'abategetsi nta gaciro rigifise. Umukuru w'igihugu avuguruza igisirikare kiba ariko ntatanga umuco ku caturiye ikambi bazi igihugu ngo cuzuye ibihuha, ariko abategetsi ntibashaka gutanga umuco. N'ibindi byinshi tugiye kugaruka ko muri ano makuru. Ufyonde subscribe canke s'abone niba utarafyenda kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza, usangiza no makuru bagenza kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Hari umwihwezo utandukanye cyane cyane benshi bashikiriza ku muryango w'umukuru w'igihugu, no kuvuga ku mutambukanyi wiwe ndetse n'umukuru w'igihugu ubwiwe. Bamwe bati ngo bije gute ngo Ndayishimiye yita umukenyezi w'u Burundi ngo ko baragasema. Ibi ni byatangajwe n'umwe mu bahoranye bagendana ku rugamba. Ndayishimiye yatangaje atari y'umunwa ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye acitse Burundi. Ibi Ndayishimiye yabivugiye kuri Stade Ngoma, aho ubutegetsi bwari ko buhimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi. Mu ijambo ryiwe Ndayishimiye yarageze ku ngingo ijanye no gushimira abagwizatunga. Ikibonekeje nuko mu gutora abagwizatunga ahagiye haratogwa umwe ku ntara. Abagwizatunga bashimiwe bari batanu nk'uko n'intara ari zitanu. Angagahombera munwa rero kabonetse muri ivyo birori. Ndayishimiye ageze ku munagira gatandatu. Ndayishimiye yagize ati uwa gatandatu ni Uburundi. Ndayishimiye yaciye akankamira abanyagihugu ngo ko mudakoma amashi. Nta muntu numwe ngo yakomye amashi, baba abanyagihugu n'abategetsi bari mu bwugamo bw'iteka nta bakomye amashi. Ndayishimiye ngo yabandanije ijambo ryiwe arahishurira bari kuri stade ko Uburundi ari umugore wiwe. Yaciye asubira kubategeka ku nshuro ya kabiri ati koma amashi. Abanyagihugu n'abategetsi bapfuye kwikurayo barayapapagura. Ndayishimiye yaciye atangaza ko umukenyezi wiwe agabiye imodoka rusehabaniha, no kuvuga ambulance. Yasiguye ko amushime kugira ngo yuhirire abanyaburaya na ONU badahengeshanya kumuha ubushimwe. Ngarika abanyagihugu n'abategetsi bari aho baboneka ku maso badashizwe, ariko murabizi ko muri CNDD-FDD vyaryoha byabiha ngo tegerezwa kwerekana ko ubinezerewe kugira ntiwitwe umwansi w'igihugu. Ngo Ndayishimiye yoba ariko asema igihugu canke urugo rwiwe. Ndayishimiye amaze guha umukenyezi wiwe imidari y'u Burundi n'ubundi bushimwe bwinshi igihugu n'abarundi barinumira. Ngariko ivyo ku munsi w'abakozi n'akazi vyo vyarakajegeza. Nta zina tubona twovyita ngo mu Kirundi kiretse agasema. Muti ni gute uwo ari we wese ashobora kwitwa izina ry'igihugu mu buryo Angelina yiswe uyu munsi? Ngo muribaza ko Tshisekedi kubaka kuvyuka mu gatondo agatangaza ko umukenyezi wiwe abaye Le Congo. Muribaza ko Kagame ishobora kugangabuka ko Jeannette wiwe abaye Rwanda. Ekada kandi ngo no mu mateka y'u Burundi kuva kuri Michel Micombero gushika kuri Ndayishimiye umukenyezi w'umukuru w'igihugu w'iki gihe niwe wenyine yajeje kwitwa izina ry'igihugu cy'u Burundi. Bisigura ko rero ubu Angelina ari ukumufata nk'igihugu kandi igihugu naco twagifata nka Angelina. Mandi majambo kuva ku munsi w'igenekerezo ya mbere Rusamu y'umwaka ngo igihugu cyacu na Angelina barangana. Igihugu cyacu cyaraguye mu isanganya ntitwabimenya. Ngo nankeka ko Ndayishimiye atari kasema igihugu ahubwo ari kasema umuryango wiwe. Nta buryo na bumwe Ndayishimiye yosema igihugu kuko naho yogisema ko kigumaho ntikiyonga. Ngariki iconzi kandi ntakekeranya ariko asema urwo rwiwe. Umukenyezi wa Ndayishimiye ari hamwe ngo yopfa yozibukwa nka kujya abarundi baheruka gufuba Gabi Bugaga agace yibagirwa. Gogoma mwibuka no mushinga ntahe wiwe gusa yo basigiwe amateka yo kwinjira ku rutonde rw'abapfakazi mu isi. Ngo Burundi bwogoma ari byo tuzi. Nabibaza ko ibintu nk'ibi atari umuvumo ngo subiza amaso inyuma gato. Umwe wamwibuka ukungene nkuru nziza yagangabutse agatangura kwiha ivyubahiro vy'Imana. Nkuru nziza yise uwamaho nta na kabiri yamaze. Ngo ubonaho birahindukiye President Muzima aradandabutse ngo yise umukenyezi wiwe Uburundi. Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe ngo ubutumwa bwabo bwashitse ngo Burundi bufise amaso bukagira n'amatwi. Umupfaso n'umukuru w'igihugu ngo ntagashimwa kwe kuko afise amateka mabi hagati mu gihugu. Ibi nivyo tuganirwa n'umwe mu bagendanye n'abategetsi bombe muri CNDD-FDD. Ngo naho Ndayishimiye yirirwa ararunda ubushimwe bw'igihugu ku mukenyezi wiwe Angelina ntabwo yarakwiye. Ngahantu Ndayishimiye arahihendera mu guha ubushimwe Angelina yisunze ngo ko ONU na Buraya nabo bamushimira.
ngo burya bira bihugu canke ari amashiramwe mpuzamakungu bo bararaba amakuru bafise ku bikorwa vya Angelina vyerekeye abana n'abakenyezi. Ngo bari abazungu barashobora kuba bafatira ku vyo bibaza ko Angelina yakijije, ntibamenya ahubwo ko hagati mu gihugu Angelina yishe ibintu vyinshi bidaharurika. Ubushimwa habwa n'amakungu neje baramwongera n'ubundi ariko ivyo guhuruduka yiteranwa n'igihugu cacu ndayishimiye ngacire ngo yiteranwa n'igihugu cacu ngo ndayishimiye acire birarura. Uyu Muhumura ati ni igitutsi kuri roho za Rwagasore na Ndadaye, ngo ni igitutsi kandi ku Barundi imiliyoni 13. Ngo ehe namwirabire. Uyu Angelina avugwa mu vyaha vyo kunyuruza amamiliyoni y'amafaranga agenewe bimwe mu bisata vy'ubushikiranganje kanaka. Ayo mahera anyuruzwa cajanwa mu ishiramwe ryiwe ryitwa Fondation Mugiraneza. Abibaza ko ndiko ndashikuza ngo ngira ngo muri bukiberuka gushikira umushikiranganje w'ubutungane Artemone Katiyabwa yabogojwe mu kwezi kwa mbere. Umushikiranganje Katihabwa ngo yarahanganye cyane na Angelina yashaka gutwara ahandi hantu igisata cyo gufatana mu nda. Angelina nta kindi yarimwe atari gushaka kwimurira ico gisata mu bushikiranganje ziko butwagwa nabaniryo aho bizomworohera kwiba ayo mafaranga atacamira. Ngo vyarangiye rero cya gisata comeswe ku bushikiranganje bw'abakozi n'akazi butangwa iki gihe n'intwazangabo icuditse n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Ubu Angelina ngo yirirwa aranyuruza amamiliyoni mu bushikiranganje bw'abakozi burongowe na General Gabriel Nizigama Bataziratibiya akatereka mu ishiramwe ryo Fondation Mugiraneza. Ngo niyo mukenyezi ndayishimiye ngo yigeze kwita ina Burundi ku munsi wo kwikukira mu mwaka w'2023 akaba ngo no muri uku kwezi yejeje kumwongera ipete ry'agasema aho yamwise izina ry'igihugu cyacu Uburundi. Si ivyo gusa ngo murazi ko uyu mukenyezi yavuzwe kenshi kandi mu bikorwa vyo kuburabuza abashikiranganje batari bake. Biranavuga ko uherutse kuba umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobu catewe ubwoba n'uyo mukenyezi yitwaje igitutu c'umugabo wiwe. Ngo muribuka ko Ndirakobu yarasigaye ari wo kugororoka mu ikoti gusa no gutera igikuma aho yeretswe. Ngo vyaranugwanuzwe kandi ko igihe General Bunyoni afatirwa kumubona aho yari yinyegeje hari yatanzwe itegeko ko aca yicwa. Harabavuze ko Angelina ngari we yoba yarasutsemo mabisi kugira ngo abafashe Bunyoni ntibamuhotore izosi. Ngo mukenyezi w'umukuru w'igihugu afise inguvu zisumbi z'umugabo kuvya igihugu mwari bwa mwumve mu mateka y'u Burundi. Ngo mukenyezi Angelina ngo turamurindire ko n'uguca bwoca bukongera bukira tuvuga ngamabi yiwe. Muribuka ko yavuga ko yahitanye toni 25 z'umucere zatanzwe n'Ubushinwa nk'imfashanyo igenewe aboro mu Burundi, maze Angelina nawe acapakira indege za toni 25 akazigemurira igihugu ca Guinea Equatoriale gisanzwe kitagira ingorane y'ibitoro n'amafaranga y'agaciro. Ngo Angelina ni umukenyezi abakozi bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu baca kure cyane kuko akwigenjeje ko ibikurikira uhakugwa n'Imana. Muri inkuru zavuzwe ku kungene Angelina yategetse kugwa ry'umuvugizi w'umukuru w'igihugu kubera gusa yikese ko umushinga ntawe wiwe ndayishimiye baba bafitaniye imigenderanire muteye amakenga n'umukenyezi ajejwe kumuvugira n'ibindi vyinshi. Amabi ya Angelina ngo ntayo twodonda ngo tuyamare. Uyu Muhumure muri CNDD-FDD kandi yanaciye atekera impanuro ngo rugo rwa President Ndayishimiye. Ngo birashoboka ko Ndayishimiye nawe yoba atega ubwoba ngo n'umugore we Angelina. Ibintu ivyo bitangaje kuko siyo mugabo wenyene yoba ari mu gahinda. Ariko uko biri kose Ndayishimiye nk'umushinga ntaye mu rugo arakwiye kwisubiza iteka gaca imirongo itukura kizira ko Angelina arengana na cyane mu bijanye no gutunganya igihugu. Ngo nivyumvikana ingene umugore yotegeka abashikiranganje n'abandi bakozi ba leta agashika no ku rugero atera ubwoba abakenyezi bubakanye n'abashikiranganje bari muri leta ngo bamubwire ivyo abashinga ntaye babo bazindutse n'ivyo bagiyemwo. Uko ni uguteza ngo urubwibwizwa shingiro ry'igihugu. Ngo ndazi ko mu gihe umushikiranganje afise ibikorwa biteye amakenga asigaye azindukamwo, Ndayishimiye arafise inzira nyinshi zo kubikurikirana umutambukanyi batarinze kuja gutera ubwoba abakenyezi bubakanye n'abashikiranganje. Ngo Ndayishimiye niwe wenyene afise ububasha bwo gutezurira abategetsi bidogera umugore wiwe ko ababangamira mu kazi kabo ka misi yose. Ngo ntivyumvikana ari ingene umukuru w'igihugu yoduhenda ngo twitega imbona kazoza mu mwaka w'2040 mu gihe ariko ashuhurira umukenyezi we kubashikiranganje. Angelina amaze guhagarara hejuru umushikiranganje niryo acemera kwica ivy'igihugu kugira ngo agumane igiti. Ngo umushikiranganje rero yubahutse kwiyamiriza iryo terabwoba bacabogozwa ubutarariye. Ubwo nibwo Burundi rero Ndayishimiye atubwira ko buri ko bwerekeza muri 2040 ngo nta ruhendo mwumvamwo. Abakunzi bo mugambwe CNDD-FDD ngo murantunga.
twari twarababeshe ko ata nkuru muzohora mubona hano zivuga ku mutambukanyi umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye, ariko twisanze dutegerezwa kugaruka ku majambo Ndayishimiye yishikirije hari Igitega kuri stade Ngoma. Ndayishimiye yatutse igihugu ngo nabene cyo kuko Burundi ni igihugu si umuntu, ngibi nitwari kuvyirengagiza, ngo turazi ko bishika abo bakanye bagakundana cyane, ngibi ni vyiza ngo nyamba ariko bimeze mu rugo kwa Ndayishimiye turamukeje kuko ngo si ingo zose zigera mu myaka bagezemwo zikiri akariro k'urukundo, ariko kugira tumenye ko koko urwo rukundo rwaba ari urukundo nyakuri ngo rw'umugabo n'umugore, ngo umugabo nakorera igihugu nk'umukuru w'igihugu, umukenyezi we nawe arabane n'ivy'urugo gusa, ntidusubire kumwumva mu ngeso mbi zo kuburabuza abashikiranganje umukuru w'igihugu yadushiriye ku kivi. Gushika ubu biboneka ko harimwo agahaze mu rukundo rwabo. Ngizi impanuro duhaye urugo rwa Ndayishimiye nta musendede etede n'umwe yo kubakwa kuziba kuko yoca atogwa ikiziga mu bigazi mu rubirizi. Impanuro nk'izi abazaye inkuru nziza igihe ariko yiyitirira ivyubahiro vy'Imana bafatwa nk'abansi b'igihugu. Ngo ndakeka ko n'uwari guhanura Adamu kwanka amabwire y'umugore we Eva ngo ari guca amuca umutwe. Usogokuruza ati ngo wanka bangwe ntiwankwa ngo ntiwanka zana ndabe. Ibi rero ni ivyatangajwe n'umwe mu bahumure cyane bo mugambwe CNDD FDD yanagwanye ku rugamba rw'uyu mugambwe kuvukira umari gushika ushikira ubutegetsi mu mwaka wa 2005 ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ubwo yagarukaga ku vyaranzwe n'umunsi w'abakozi n'akazi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba kandi ari vyo yagira agaruke ko muri kano kanya aho yavugaga yuko hari byinshi vyagiye biraba muri iyi myaka bikozwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Abandi bati kuvyuka isaha 8 z'ijoro kugira uje gutondera udufaranga twawe muri Western Union. Mu Burundi abantu ntibatondeye ibitoro gusa, ubu hari abandi bazinduka cyane gutondera udufaranga twabo baba bararungikiwe muri Western Union. Amabanki avuga ko atakira abantu barenga 25 ku munsi, naho nyene umwe wese ngo ntinashobora kumurenza amadolari $200. Bakurungikiye ayarenga ibanki cigusaba ko basubiramwo kugeza bakurungikiye ayatarenga amadolari $200. Ibi bintu nakamaramaza mu gihugu. Umunyagihugu wa mbere yagize ati hari ikibazo kiriko cibonekeza kandi cimonogoje kubijanye no gutora amafaranga muri Western Union. Mazindwi ntonda ariko tugeze muri banke batubwira ko ku munsi batarenza kwakira abantu 200. Aho njewe ni muri Ecobank, ariko ko mu zindi banke niko bimeze. Ugize Imana bakakwakira naho baca bakubwira ko udashobora kurenza amadolari $200. Bishitse rero bakaba bakurungikiye arenzayo ubugowe, uwarungitse ategerezwa gusubiramwo, bica bisaba ko arungika inshuro nyinshi nawe ukaza utonda iminsi idasa. Tuturarushe n'ukuri nka twebwe tuba mu Burundi ariko serugari hanze kuri inzu kuri amashuri y'abana vyatunaniye kubera kino kibazo, ntituzi ikibazo aho kiri. Batubwira ngo nta madolari ariho, ariko ntivyumvikana hese bigenda gute ngo idolari ribe ryakorotse ariko tukumva ngo ntaryo. Turasavye rwose mu bivuge ko abategetsi bihanure badutunganirize ngo none si barakumva igihugu kirungikirwa amafaranga gikeneye hama naco kikanka. Uwundi we yagize ati mbonye ivyatangajwe ku batondeye igitoro nca numva no basangiza nanje video nafashe uyu munsi nk'isaha 10 z'ubuca kuri ambutiage iri mu mabanki ku biro vya Western Union. Jewe navyutse isaha 10 z'ubuca kugira ndabe ko notonda kare kumbure nze gushikirwa ndonka agafaranga bandungikiye kuri Western Union, ariko nasanze bantanze kera. Kugira uronka amafaranga kuri Western Union uvyuka n'imiburi buri saha 8 z'ijoro. No kuvuga ko ayo masaha abantu barenga 300 bari batonze kuri BCB. Aho ni kuri BCB gusa, no kuzindi banke nazo bari bamaze kuhashika. Aho nabo niboneye. Rero ambutiage samabisi gusa n'amabanki nk'aya masaha izuba rirashe umurundi ateramiye ivyo atari buronke. Ngiyo video natanze kuri BCB hepfo twari ko twiyandika ngo benshi barabona ko butari bwace. Kuri Ecobank ntibarenza abantu 25 baha amafaranga. KCB nabona akamaramaza ngo badafise konti $1 ntiwirigurajayo, naho uyifise bakura amafaranga kuri Western bakayashira kuri konti yawe $1 ariko ntayo baguha. Uyu munsi wose nta numwe bahaye $1 mu biyandikishije baca batubwira ko amadolari ko ata amadolari bafise.
ngo none ibi bintu ni biki? Umushikiranganje ujejwe ubutunzi Alain Ndikumana n'umukuru wa BRB warakwiye gutanga umuco kuri iki kibazo. Ni byinshi biriko biravugwa cyane cyane mu gisata ca politike. Ni byinshi kandi biriko biravugwa ijya nino mbere kandi abategetsi batandukanye hari byinshi bariko barashikiriza tuza kubageza ko mu mwanya uri imbere. Hari amakuru y'ibanga turiko turabasangiza muri kano turiko turabarondera muri kano kanya tuza kubageza ko mu mwanya uri imbere byose nimuze gucikanwa. Gusa kandi ivyo nda subscribe canke s'abone kana none usangiza n'amakuru bagenza aho bari kugira ngo nabo baje baramubambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV Imana bahezagera ibikorwa byanyu bya misi yose muriko murakora.